Iyo tuvuze yuko urugo ruhiye, iyo tuvuze yuko hirya no hino kuvuga ngo rukarabumenyi hariko haraka umuriro ku majambo menshi atandukanye aya n'ayandi vyumve neza kandi uvyizere neza yuko ibintu bimaze gukomera. Gezera konza G5 Media mumeze gute? Murameze neza? Ndashima Imana kubera ko inkihumeka umwuka w'abazima. Izina ryanje ni Elma Love, mwarimu murabizi neza yuko mba nifuza yuko dukuze umuryango. Ubwo rero ugomba kugira subscribe ugikurikirana kino kiganiro, hanyuma ukagira partage kugira ngo abagenzi bawe babwira abagenzi babo, babwira abagenzi babo nabo babwire abagenzi babo yuko G5 Media ibakeneye kugira ngo twagure umuryango, baze bagire subscribe mumvirize ibiganiro bisobanutse, ibiganiro birimwo ukuri kuzuye. Reka mbanze shimira Imana rero yo ikomeza kubandindira, ikomeza kubazigama, igakomeza kugwana intambara mugenda muracamo kugira ngo mukomeze kuba bazima kandi dukomeze guhurira kuri runo rubuga rwa G5 Media. Nizere neza rero yuko mwese umwe wese harashobora gufata nawe nyine amasegonda makeya agashimira Uwiteka ku ruhande rwiwe, ndetse akanasengera abagenzi biwe babatamerewe neza kugira ngo amagara akomeze kuba ari mazima. Uti bimeze gute? Ni giki kiriko kiravugwa hirya no hino muri entertainment canke muri film ndundi? Neza na neza ni ingane canke ni ntambara ihari hagati ya famiye Giheko, Shema hamwe na Mimi Mireille. Ndazi neza yuko benshi mu bakurikiranira hagufi imbuga bamaze kubona ano makuru, ariko murabizi neza ko ndi wa muntu ntafa guhuruduka kuvuga ikintu nta kitondeye, nta kicanye gahoro kugira ngo making sure yuko hoba hariho some truth, hoba hariho ukuri runaka kugira ngo utazoza kuvuga ati Malova tuzanira amakuru yo gushikuza, Malova avuga ibi nibi bitameze neza. Neza na neza urugamba ngo goba gwatanguye gute? Uru rugamba agwa Shema na Mimi Mireille ku mugore wa Shema gwatangujwe n'ubucuti buri hafi cyane ya Giheko na Mimi Mireille. Ubona neza yuko umugore yoba asa n'utavyishimira, yoba asa n'utanyugwa n'utemera neza yuko bwo ari ubugenzi, bwo ari ubucuti busanzwe buri hafi yabo. Ngerageje gukurikirana amakuru yaciye ku rubuga ubwo nyama yari kugiranira ikiganiro na mugenzanje, yarashoboye gusigura uko ibintu byatanguye, yuko byatanguye kuva gihe Shema avuye hanze y'igihugu agarutse atahutse mu Burundi, aho yakiriwe n'inshuti, abagenzi ndetse na famiye n'umugore we yarahari, ariko ngo vy'umwihariko na Mimi Mireille akaba yari yaje muri bo nk'inshuti yiwe, ndetse akaba yari yaje yitwaje ishugwe ryo kuza kumwakira. Urugamba goba gwaratangiriye ngaho, umugore atangura kubona neza yuko peut-être hoba hari ikitagenda, hoba hari kitameze neza hagati y'abantu babiri, bimwe twushobora kwita ifuhe canke kwiyumvira ibintu, canke peut-être akabazi ukuri kose aho kuri twebwe tuba tutazi. Bimaze kugenda uko hatanguye kuba bras de fer, amakuru atangura kuca hirya no hino, ndetse umugore atangura kuvuga ati uko biri kose ugomba kuntwara umugabo, uko biri kose ugomba kuntwara ico naruhiye, ico nagwaniye igihe kitari gito. Biciye ku rubuga agwiwe rwa WhatsApp, ndavuga status WhatsApp yiwe, Madame Giheko yashoboye gupostinga ifoto ya Mimi Mireille, ndetse ayirenza ko amajambo aremereye cyane, akomeye cyane. Ubona neza yuko buri muntu wese ayaravye abona neza yuko hano atarukundo, hano atamwumvikano woba uriko urahaba, ndetse no mu rugo hoba hariko haracana umuriro umwe utazima. Madame Shema yanditse kuri status avuga ati, mwiza wanje uri mwiza kweri, aho nyene urugo rwanje urarusambuye, wumva utesa undenze. Ndibaza ko umunsi mukuru wakoze uno munsi warunezerewe wishimye, uribuka gusubira kubwira icuti n'abagenzi kubwumusambura ingo utubatse ugwawe gwarakunaniye, ubona abagabo bibaniye n'abagore babo neza, ubu ugwinjiyemwo ugwanje, ntaruguye inyuma we urarugwa inyuma. Ashirako emoji zo gusutura umunwa, hanyuma avuga ati maze urakora ivyo utazi uburyo vyarondewe, maze urakora imanzu, urakora ujya ivyo utazi uburyo vyarondewe, wasame neza buca ntanga isomo n'abandi bakwigireko.
ano n'amajambo Madame Shema yapostinze akurikije foto ya Mimi Mireille. Ubona neza ko amajambo ateye ubwoba, ari amajambo aremereye, ndetse hoba harimo iterabwoba, gukanga ndetse no guha gasopo Mimi Mireille. Ndasubiramo neza ano majambo kugira ngo tuyakurikirane twese twumvikana. Madame Shema yapostinze aravuga ati: mwiza wanje uri mwiza kweri, aho nyene urugo rwanje urarusambuye wumva utesa undenze. Ndibaza ko umunsi mukuru wakoze uno munsi warunezerewe wishimye, uribuka gusubira kubwira inshuti n'abagenzi kug'umusambura ingo utubatse. Ugwawe gwarakunaniye, ubona abagabo bibaniye n'abagore babo neza, ubugwinjiyemwo ugwanje. Ntaruguye inyuma, we urarugwa inyuma. Imanzu urakora, urya ivyo utazi uburyo vyarondewe, wasame neza buca ntanga isomo n'abandi bakwigireko. Ano majambo na majambo yakurikiye inyuma ya Mimi Mireille kugira meet and greet n'abafana abiwe, abakunzi biwe, aho yari yaherekejwe n'inshuti ziwe. Ndavuga Shema Nyezina, ndavuga Diko, ndavuga Nyama n'abandi benshi batandukanye. Ariko ikibazo ni why hagarutsemo Shema, hatagarutsemo abandi kandi batari kumwe ari babiri bonyene, hari abandi. Ukuri ko bakurihe inyuma yino meet and greet no haje kugaragara ano masanamu ndetse nano majambo menshi yagiye akurikira. Inyuma y'induru zitangura kuboneka, zitangura kugaragara. Twagerageje gukurikirana ku mbuga za Giheko kugira ngo tumenye nawe avuga iki, nawe yoba ariko arayaga iki kuri ibi bintu, ariko nta jambo na rimwe turamwumva ko, nta kintu na kimwe turumva avuze kuri ibi. Ndetse na Mimi ari mu gacerere kadasanzwe, ariko biboneka neza yuko biri kose mu rugo kwa Mimi hoba atamahoro ahari. Hoba atamahoro ahari bivanye nuko bino bintu ubona neza ko ari ibintu biremereye, ari ibintu bikomeye. Nshuti mukunzi ukurikirana G5 Media, bino bintu wewe ubiha iyihe shusho? Ndashobora kwemeza neza yuko bino bintu peut-être koba ari ugufuha, koba ari ugutatahura entertainment, kubera ko bino vyaje bigaragara henshi mu ngo nyinshi zitandukanye z'aba cineaste, aba artiste bari muri entertainment. Kubana na mugenzi wawe adatahura akazurimwo, akabona neza yuko ivyo urimo byose peut-être wowe uri mu ngeso zitarizo. Ariko sinzi ukuri ukuruhe neza neza ijana kwijana, ariko sindi mu bashobora kwemeza yuko Mimi Mireille ashobora kuba yosokana Giheko, kubera ko uko ndabazi bafatana nka gishiki na gisaza, n'abantu basangiye akazi, n'abantu basangiye ubumwe, kubana hafi ndetse no kwitanaho nk'abavukanye. Gusa turabana b'abantu, we never know. Amakuru uko ndayumva niko ndatanga kugira ngo twese tugire ico dukoze. Muri commentaire yawe urashobora gutanga icyiyumviro cyawe. Ese koko ubibona gute? Kuba rugushikuza, kuba rugushaka gucafuza Mimi Mireille, canke for really urugamba ruhari hagati y'urugo rwa Shema na Mimi Mireille goba rufise ifatiro amwe na yandi, bivanye n'ukuntu vyumva, bivanye n'ukuntu wumva message ya Madame Shema. Ni keke ntu wovuga muri commentaire. Ndarindiriye amajambo yawe, ndarindiriye icyiyumviro cyawe. Ariko kandi duhoze Mr Shema Giheko mu bihe yo barimo. Ndazi neza yuko uko biri kose ntabwo vyoroshe, uko biri kose si gihe cy'umunezero, ni gihora neza yuko kimukomereye. Ariko kandi siwe wenyene na Mimi Mireille, I think yuko na wenyene yo batorohewe. Narigibona neza yuko yari yibereye mu bihe bimeze neza, ibihe novuga yuko ari mu nyishu Imana iri kumwishu, ariko bino bikavyita ibigeragezo. Na Madame Giheko nyene for that ibi bishobora kuba ari bigeragezo vy'urugo, ariko ntibibe impamvu yo kumva neza yuko uruho gusambuka, ahubwo nk'impanuro jewe nuko bakwicara like family bakabiyaga n'umugabo, bigatora inzira hakuja kuri rezo sosio kwamamazanya, kwararazanya, kubera ko I think nacho bimaze good. So reka ndabashimire mwese mwadukurikiranye uko biri kose kuva ku ntango gushika ku iherezo. Dushimire abantu mwese mwakoze partage nk'uko twabasavye, abantu mwese mwagize
follow canke subscribe kuri G5 Media. Mwumve neza yuko my love ndabakunda ndanabishimiye cyane kandi nifuza yuko dukomeza kwagura umuryango. Nimba tacu bigutwaye subira kandi ugire partage, usubire ushikirize bagenzawe ino nkuru yose. Hano ni hantu uzozura kura amakuru ari kumwe kandi amakuru asobanutse, wicara ukumva neza yuko harimo iciyumviro ariko kandi atari amakuru yo gushikuza, kubera ko ndifuza yuko icizere mwonyubakira